Kuri uwo wa 27 ntwarante ku kibuga c'umupira w'amaguru c'igatwaro intara ya Butanyerera, abavugizi b'inzego za leta bararemesheje ikiganiro kwamenyesha makuru n'abene gihugu kugira ngo bishure ibibazo bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Girene Gatoni akaba yarashikirije indamutso z'umukuru w'igihugu, aho yavuze ko nyene cubera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko uno musi ushitse mu gihe igihugu gitekanye kandi mu gihe ngo abarundi baherutse gusohora isuka bagateragira, akabasaba guca imikobeko kugira ngo bakingire ibidukikije. Nayo ngo mu gihe Uburundi bwamaze gutangura imbona kazo z'Uburundi bwifashe na 40 n'Uburundi buteye imbere 2060, umukuru w'igihugu c'u Burundi asaba abarundi kuguma bafatanye mu nda bakaja ku bikorwa vy'iterambere, umwe wese agaterera muri iyo mbona kazoza. Nkuko biri mu mugambi w'imbona kazoza wo mu 2040, aho igihugu cacu coba ari hanga ryigaba rikigaburira kikazoba ari igihugu giteye imbere mu 2060, se Barundi ahimiriza abarundi bose umwe wese muco asanzwe akora kukirangura neza kugira gwiza umwimbu ku buryo n'iryo sango twihaye iyo myaka twoshika kwihangiro itarashika. Abavugizi b'inzego rero barishuye ku bibazo bitandukanye, nk'akarorero ku kibazo kijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yatosekaye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima akaba yabanje kwibutsa abarundi n'amakomine Niyonzima, akavuga ko abarundi batokwibagira ko igihugu c'u Rwanda kibitse abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, kandi ko igihe cose base kubasubiza Uburundi kugira ngo bacibwe imanza n'iyababezwa bezwe, nyamba naho bakubitwa intahe mu gahanga ibakubite mu gahanga. Imigenderanire y'u Rwanda icayitosekaje hari kumbure abatavyibuka nuko hari abarondegwa n'ubutungane bw'u Burundi bakiri mu Rwanda, abandi mbere bakaba baragaragaje nuko bashigikira imigwi yonona umutekano mu gihugu. Ico kibazo na nyicubahiro amaze kucishura kenshi avuga ati mbega none uwo muntu arondegwa n'ubutungane yagirizwa guteza umutekano muke mu gihugu c'u Burundi, wewe umumunyegereza iki? Ataco wiyagiriza ko musangiye uramurekura akaza agacirwa urubanza, hanyuma yeze akera, hanyuma ari ngombwa guhanwa na hagahanwa. Nayo handi ugize uti mbega none n'u Rwanda yorugendera, none nibaza yuko atabarundi bagendera u Rwanda canke atabanyarwanda bagendera u Burundi. Ejo bundi ariko haraba nihiganwa ry'ugwaruka rw'inkerebutsi, mwarabonye intumwa zavuye mu Rwanda. Irega yibere yaze ni kuri ico kibazo nyine gusa kiba kihari, ubundi ho wari gucuvuga uti na Rwanda ntibikigwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye. Abepiskopi bageze aho bakoma amashi batakamba bakaga hasi bati abanyabuna n'imbibe zisubire zugurugwe musubize hamwe. Ico kintu ni ciza cyane, kandi je ndanizera yuko bashobora no kubandanya baga hasi bashikira umwe wese, bagashikira umukuru w'igihugu c'u Burundi batitabaranya, bagashikira n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda batitabaranya, nawe urabe ibisabwa hanyuma bishire mu ngiro turabe ko gova handi. Je nuvumenga nta n'ingorane vyotera ivyo. Abo bantu batanguye gutyo bashobora kubandanya, ugasanga mbere barashize naho bagondoza umuntu vyari vyanse ko yigarura. Mu bijanye n'ubutare, Jerome Niyonzima yavuze ko umusaruro umaze kuboneka, aho yamenyesheje ko amafaranga yababa imiliyoni 100 z'amadolari y'amanyamerika amaze kwinjira mu kigega c'u Burundi. Jerome Niyonzima agasaba nyabuna abarundi gushima aho bageze, kuko ngo mu misi yahera igitoro cari umuzi wibuye, ariko ubu ngo gitanguye kuza kiraboneka. Mu misi heze twaravuze yuko igitoro rimwe na rimwe catugora gushikira kubera
ubukene bw'amafaranga mvamakungu kubera ariyo kigugwamwo, ariko twaravuze yuko uko bukeye atari kubwira ku bijanye n'ubukene bw'amafaranga mvamakungu. Kubera iki? Muraza aho dutanguriye gusoroma wa murima weze witwa ubutare, no munsi amafaranga mvamakungu yarinjiye kandi akiriko ku rugero mbere rushimishije. Ni ukuvuga rero ko twebwe uko tuzobandanya twimbura dusoroma uwo murima weze, aho bukera tuzoba tuvuga tuti ikibazo c'igitoro eka mbere n'ifumbire na bijya bindi bisabwa yuko tubikura hanze, hazogeraho umuntu yiruhutsa. Ngo bijanye n'intambara iri mu bigobe vy'abarabu, abarundi borema kuko ngo ataco izoza kubononera, ngo si ubwa mbere intambara zo mu bigobe vy'abarabu zibaye, ariko ngo abarundi bakaguma babaho. Mu gihugu kizogerageza kugura ibitoro aho biboneka ku neza y'abarundi. Ku kibazo kijanye n'impunzi z'abarundi ziherutse guhabwa ikiringo c'ukwezi mu gutahukanwa, Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, akaba yavuze ko abarundi bamaze gutahukanwa bakiriwe neza, yamara ko abasigayeyo ngo bahawe ikiringo c'ukwezi kugira ngo bitegure. Kubwiwe rero ngo nta murundi ashobora gutahukanwa ku nguvu, iyo badashatse gutaha barabisaba hama bagataha bitonze nk'uko biri mu mategeko mpuzamakungu agenga ivy'impunzi. Urumva ariko bavuye baturungikiriye ibitigiri vyinshi, twaravyakiriye rero uko dushoboye dufatikanije kandi n'iryo shira hamwe mpuzamakungu rijejwe ivy'impunzi, twarabakiriye ko n'abarundi twari kureka kubakira. Mbere intumbero ya leta ni yuko abarundi bose bahunze kino gihugu c'u Burundi batahuka bakagaruka mu gihugu cabo c'amavuko. Ibindi bibazo vyishuwe ni ikibazo kijanye na monetisation, cereke ingene abakoresha imbuga ngurukana bumenyi bovyaza umusaruro izo mbuga. Aha umushikiranganje Gabi Bugaga ari nawe ajejwe ivyo kumenyesha makuru yari yitavye runo rubanza, akaba yarijeje abarundi n'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi muri rusangi ko ibikorwa vyo gukora ico gikorwa bigeze kureho. Ibiganiro n'abafise imbuga za YouTube, Facebook n'izindi bigeze ku rugero rushimishije, kandi ko bimwe mu vyo babasavye bamaze kubikora. Akavuga ko mu kiringo atari kirekire abakoresha izo mbuga bazotangura kuzivyaza umusaruro. Ibibazo rero bitari bike bijanye n'ubuzima bw'abenegihugu bikaba vyaratangiwe umuco